we akavuga ati ariko agishinga nyaje naryohewe cyane ubwo nimushinga n'amashyikira hanyuma cyama urukundo jewe bimeze novuga ko ari Imana ikize kwibiganza kubera je ni byatanguye muri 2010 nkorera mu ntara ya Ngozi ku bitaro ahantu bita muri hôpital Media n'umukozi nk'abandi nkora tangura nifise hanyuma ntangura kumva ibintu biza bimfata buke icyo gihe naramwe n'agacupa ngiye kwivuza kwa muganga bakambwira ati birana agacupa unywa kenshi agacupa ndagaheba kambaza kuguramo itabi nabyo ntatabinywa vuba n'ukuri kambwira ati birana imbeho nkavuga nti jewe imbeho numva mbayeho nk'abandi nta kibazo hanyuma haciye iminsi natanguye kubona nza nshira amaraso umwanya uraguruma nabi hanyuma umunsi umwe sinzi ukuntu n'abategetsi batwara intara baramwumva ikigongo baravuga ati ntazova dupfira kwino kubera byari bigeze ahantu ataco bimaze. Ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye kuri uyu munsi rero twaba twaje mu rugo rw'umuvukanyi umukunzi wa Inamujana TV. Muri iyi minsi rero yari amaze iminsi agwaye hari mu bihe bitoroshe mbwa imbere ya byose uratse ko tubanza kwidondora kuri microphone Eric Manirambona alias Mapata Mapatanisho kuri cameraman naho muramize iminsi yose nyigira siba ni Demana. None rero muri uyu muryango bidondore hanyuma tuja kwijambo byatuzindukanye uraze haba mu byiza haba mu bibi byose namujandi ko twashika kugira tuze turayaga dushika kuri umwe wese uko twavyimeje ibibazo agenda ahura navyo. Muvukanye rero mwaramutse neza. Mwamutse nyakubahwa mumenyesha makuru Inamujandi twashimiye cyane mugerageza kwitaho abenegihugu mu ntara Cibitoke mubasanga ku kivi canke mu bizi babaye bwa misi yose. Je nitwa Rubayi Jean Christophe yego nkaba mu buzima bwa misi yose umuganga w'umuforoma technicien médical kuri hôpital Cibitoke nkaba muri iyi minsi batarambaga nakorera mu gisata c'abakuze ndetse n'interne nakorera gushika ubu ngomba kuja amezi 2 muhira sinija ku kazi kubera ibibazo ndimo abundi izo hari n'ubwo nkaba nubatse abandi mu papa w'abana bane ko mabona ngaho abakobwa 3 n'umuhungu yego nkamba nganye mu Cibitoke terre 8 résidentielle murakoze nyakubahwa kuri icyo kintu turakibashimira cyane mwiza gigo cyane murakoze cyane. Hanyuma impande yawe nyine hariho umupfasoni wawe mwaramutse neza mufasha. Mwaramutse cyane namwe mani bahezagire ko mwashitse ku rwacu cyabaze neza kujyana hashinta butuganiriza murakoze cyane. Murakoze ibu bafu nyene bwiwe n'uburyo hariho umwana turabona yuko yari imfura mwaramutse neza. Mwaramutse turabashimiye ko mwatugendeye. Muri make rero ikiganiro cacu cy'uyu munsi twagendeye mu rugo si kuvuga yuko ari amahirwe ari amasa dutumuvukanyi akaba ari muvukantara mu Cibitoke muri commune Rugombo muri zone Cibitoke ku mutumba wa Cibitoke amaze igihe kirekire agwaye afise ubugwayi butandukanye kugira amaze kwivuza ahantu hatandukanye ni naco kibazo catuzanye kugira nk'abavukantara
nkabumva gufashanya hagati yacu niyamara kutuyagira tugira ico dukoze muri bwa mu rukundo kuko ukuboko kumwe ngo kuriyaga ntikumara uburyohe. None rero namwe mugira ico mufashije banyica ibitoke umuvukanyi agira tuyagire mwumva aho yagiye araca mwumva etape agezeko n'ahagomba gushika. Ijambo ni bwiwe. Murakoze nakumva bamesha makuru kuri ndasubiye kubashimira kandi ngiye mboneka rimwe aho uzona bamesha makuru agusanze mu rugo atabyo yari witeguriye kandi ugasanga yarazi inkuru yawe akavuga ati yari muragishinga naje naryohewe cyambere ngo nimushinga kandi ndabashimiye cyane hanyuma cyama kukuntu je bimeze novuga ko ari Imana ikishize ku biganza kubera je ni byatanguye muri 2010 nkorera mu ntara ya Ngozi ku bitaro ahantu bita mu mivo bitare nizo n'umukozi nk'abandi nkora tangorane mfise hanyuma ntangura kumva ibintu biza bimfata buke ico gihe naranwa n'agacupa ngiye kwivuza kwa muganga bakambwira ati gira agacupa mba kenshi agacupa ndagaheba kambaza ntigura n'itabi ntaje ntatabi nywa vema n'ukuri hambye ati gira nimbeho nkavuga nti je imbeho numva mbayeho nk'abandi nta kibazo. Hanyuma cy'imisi nabatangiye kubona nza nshira amaraso ntangura gurema nabi. Hanyuma umunsi umwe sinzi ukuntu haraba abategetsi batwara intara baranyumva ikigongo baravuga ati uyu muntu azova dupfira kwino kubera byari bigeze ahantu taco nkimaze ngakora indwi imwe ngaca ngwara iyindi indwi imwe ngakora indwi imwe nkagwara iyindi indwi imwe yatinda birananirana shika barambwira ati genda wifutse mu gisagara ca Bujumbura aho hari mu 2016 mu mpera za 15 nari ndemvye gose nari ico gihe napima nk'ibiro 93 nari ngeze ku biro 51 hanyuma shikibandu kabura karede naje ntari umuntu mbaye ni Imana gusa yagume hinga kora n'indimizo masengesho yanje kandi arabona ko abaganga bananiye hanyuma n'ukuri baratinda muri akarede birabananira barambye ati ibintu bikubaye ntavyo twumva cyaravuga ati reka twogereze umuryango kubera n'ukuri abatwara intara mu by'ubuvuzi abatwara bushikiranganje baranguye ko barangeragereza n'ukuri kandi Imana agira baravuga ati kasi twogereze umuryango nanigereza umuryango baca mashira hafi ndakora ngo ngakora nabi birananteranya n'abakoresha banje gose kubera burya turabantu abantu badatahura ko umuntu yahuye n'ikibazo bambona uku naragerageza kwihagarara ko kwera nk'umuganga akurikiza impanuro nyine bampaye kugira ndabiko nogumana ubuzima bwiza arabikurikiza byose no kubera naraja mu Cibitoke ngarutse ndegera umuryango ico gihe abaganga baba specialiste bampaye imiti y'igituntu ndayifata amezi 6 ataco gwaye kwari nkumva ico gihe nabo nyene nibaza yuko harageze igihe barabura ikigo kirantere iyo infection kubera ibipimo nagirishije ni vyinshi bishobora kwerekana ikintu ngwaye ngo barakibura kubyo hageze igihe niyumvira murabizi ko turabarundi turi abantu bagikorwa cembere ibintazi harageze igihe naje ndemera ko ivyo bari bintazi mugabo tuvuga nti sino ntawutambira Imana ntawutambira abami babiri navuga nti je nahisemwo umwami Yesu sokuma niyegereza Imana ntaco nzoba nakugere mu ivyo bintu abatwara intara y'ubuvuzi mu burere n'ukuri barangeragereje kenshi bakanyegeza baranyegereza n'ukuri n'ubundi nzokunda bashimira mu ibyo nzoba ndimo byose n'umuryango wanje barabizi yuko banguye ko abatwara intara y'ubuvuzi gusa n'ikunda bavuga bariyizi guhama ubu rero muri 2012 bamwe 2020 y'umwaka uheze ndio nahuye n'ibibazo bikomeye kazi biranka gose hangura amaraso n'icyo haranicaye ntangura kuza muri mpemu n'ijoro umupfasoni wanje arandambarara ko Imana imuhezagire n'inda mushimiye cyane kubera suwari wese yari gushobora kurinda ibintu biraho niko Imana imuhezagire ndasubiriye kandi sinzi ukuntu nagize muri bambwiye ati hari umuganga burya muri Kira hospital kubera hariyo abaganga bagize hari aba specialiste
wumva kira niyo yarigezweho baguma bavuga ko abaganga bakomeye ico gihe barantwaye muri kira nahavuriwe kuva mu kwezi kw'icumi ngo kugera mu kw'icenda kugera mu kw'icumi na rimwe hamwe amahera atinda aramperana ngira amadeplasement ibiki ibipimo byose bitwara amahera menshi amahera aramperana ndavuga nti aho bigeze sinzogurisha ibintu byose abana banje nzosanga n'ubundi ibintu Imana ariyo ivuga imbazi ko Imana ari itanga ikongera ikaka naravuga nti reka zishobora kugwana n'ubugombe bw'Imana ndaguma aho ndarindira hanyuma burya nasanze Imana ari ikintu gikomeye naragumye ku mavi ndasenga Mana ndavuga Mana nubwo ngifise abana bato ndagusabye umpe plan B joshika nitaba Imana abana uzobarondera ico ikizobabesha hanyuma Imana yarabikoze iranyumvira amasengesho yanje njyewe twaradusenga abana banje bakansengera mu bwa mbere yanumvise umwana muto wanje nyaturira ndakwifurije papa ronke uburyo byo kwivuza tera muri ki abari bamaze kundika ko atavyo bashoboye bavuze ko tavyo mafisi hanyuma itariki 25 z'ukwa mbere Imana iranyereka yuko kinyitaye nagiye mbona itangazo rije muri groupe y'umubano aha muri residentielle C Cibitoki kandi vraiment ndabashimiye n'ababanyi banje barankurikiranye bikuye cyane nza mbona itangazo umuntu yarishize ko paraza catarisoma ndavuga ndi pourquoi pas kanje gupima ndara cyo naramanutse nja muri Tanganyika Care Clinic bayizi Bujumbura kinanira irande ya Kamuha irande ya ya Mercedes sous-officier n'ibitaro nakunze cyane baranyakiriye neza cyane mukuri baracafise ubuntu bwo kwakira abantu barafata neza cyo nagiye mfise amahera 30,000 n'amahera 800 hanyuma abazungu bari bavuye hanze bazanye ivyuma byabo bishasha baravuga ati irya muntu tuteza kumukora kandi b'Imana ndababwire cyo nagiye mbona Imana ingene yerekana nje nayinzi bake bazungu bavuze ngo tubaga ujo atabonzi caution mfise 30,000 kandi hari abantu babiri bari batanze caution umwe yatanze caution ya 60 millions undi ya 50 millions abo bazungu barabakura muri block bavuga ko babagaje kuva sindamenya ico kintu naravuze nti Imana izoze yubahwa ayiri hose amen nagiye mbona abazungu bavuga ati niwe tubaga ndabanza ndagira ubwoba ntamahera nayifise nambye ati tuze kubaga kwera muri kirana ariko gusora amahera menshi sinabona ko nabishobora hanyuma bari hanze bari bandungitse naho bariko basaba miliyoni 70 19,000 euro niyo basaba kugira bambaga ivyo bintu kuva mbaha ayo mahera nayo ndigira nkora mu binwe naho noterereza nta ndazi ko atari kuronka yari menshi cyane ama muri hôpital yo niho bavuze ati reka bankore ndateguza umuryango ndababwiye ntangorane jewe nibankore ibindi zomenya mu nyuma n'urya muzungu yaciye ambaga barankura nkuko muraza kwibona kiya kintu bankuyemo muraza kukibona ko mwakibonye ku mafoto ico bankuyemo barakata pumo barambwira ati rero tiwe ucuguma mu bitaro tubanze turabe evolution yawe mara amezi 3 mugabo rero ntanagiye mu nabanzaniye facture miliyoni 30 miliyoni 30 ndayabonye ndavuga nje kazima nakize ibindi ntacu kandi Imana ndazi kwitarugwa imiryango hama naragumye ndagwara mugabo bigenda buke ndatangura guhema neza y'amaraso arahagarara ndasubira kwa muzima hanyuma uduhera twose ndosaba ababanyi banterera bagenzi n'utuntu nanje narabitse mu buzima nabikiye abana naratangiye ndagurisha kamwe mugabo twabanza kuvugana n'abana bakuru n'umudamu amubwira nti bapetu ibintu bironderwa n'abantu kandi Imana yavuze ko ikintu kitari gwansi gwawe naragurisha utuntu tumwe ndaparvena kuri utuntu abamuryango uranterera yego mugabo amahera mpaye n'amahera menshi cyane naho baterera urabizi ko hari ubukene bisanzwe kugira ukwiza amahera nkaye biragoye hanyuma no kuri sinzi ukuntu inyishu bari bagiye gupimira hanze kijya kintu bakuyemo nagiye numva ujya muganga ajeje ivy'amakansera mpamagara c'était un certain midi sinzo fanda vyibagiye mugabo ikintu camutangaje ni ikintu amaze kumpa inyishu ikintu ngwaye ko naciye ntoyenga nico camutangaje yego yagiye yambwiye ngo burya dusanze
twasanze kiya kintu bagiye gupima hanze kirimo imigera ya kanseri kandi les alentours zaho bagikuye hose haragwaye rero nukura buce wiruka mu mezi atarenza 3 bose bakugiriye ikintu bita radiotherapie na scan tape na test de marqueur nivyo banyandikiye ko nyene ntavyo ntari ibyo nzi ibyo kuva mbaho bambwira ati kandi wewe urafise 80% yugukira ukazu ugenda hakiri kare mugabo ingorane naciye mpura nazo nta buryo bwari buhari kandi je nayo yuko yari ha 30 million twabuturiye ibitaro yari yagoranye gose tugenda bukeke kandi nari bwahetse kuri yarakimenyesha asigaye hanyuma no kuri ujya muri igihugu cacu hamwe abantu Imana yahezagiye bagifise umutima w'urukundo ndabashimiye cyane na Tanganyika Care amagara arambwira ati wera buri amahera make kuri njya misurengeje kwa nyuma yo yandi ntangora muzo yari bukebuke mugabo wanzu ugende wivuze barandikuye nukuri umuyobozi wa ntuze wa Tanganyika Care ndamushimiye hamwe na representant Higare baranyetse ko abavyeyi hanyuma barandikuye ndataha ubu rero ndaha mu rugo cinguma nterereza bukebuke ndabanoja kwivuriza aho hantu hanyuma ivyo bipimo rero hose nararondeye ndabura muri babanje bandangira ngo mu Rwanda kiriye bakije mu docteur yambira ngo ha ico kintu caravye gikora ngo kirakora ukwezi kumwe higasura kigapfa ndabaza muri Kenya hari umuntu yambwiye ati je ndiye guhindara uraza mukuri bakuvure mugabo Kenya bansaba amahera menshi yo mananiza henoronka mu uwo mwanya ndiruka camganire basi nihereza Imana ndakwija amezi kuva bankoze ndakwija amezi ashika 7-6 ngoma nterereza narapavenye kuronka duhera duke kuri konti bagira neza baza barafata umugongo mwiharuko abantu mu ntara citoki n'ukuri sinzopfa ndabibagiye mu buzima bwanje bwose baranyetse urukundo hama pour le moment ubunye ko nditegurira kurabwira ibishara kunyakira ndacakirondera mugabo sindakironka neza kubera aho bambwira ca nsanga uburyo buri hasi ntaraba murabizi kuja mu kindi gihugu atamahera ufise akwiye biragoye ikibazo kirekire yego nukuri hama ubu rero ubu ndiko ndegeranya ndashobora gusanga ari agira neza agomba bampamagara ati twakoroniye bakuvura kubera mugabo nta mahera bambwira ati tuzogufasha muri inzi yego hama naranditse makete amashira hamwe ubushikiranganji mpereke ubushikiranganji negukira bwa santé publique nukuri barambwiye ko atabije ibaho yifasha umuganga afise ahuye n'ibibazo barambere kandi birumvikana kubera ibintu byose murabizi ko bica mu myumvikane iba yarateguwe n'amategeko yego narandikiye nyakubahwa papa Burundi mukuru w'igihugu akaba Rwanda carindiriye ko kamushikira hanyuma inyishu igihe zozoneratonze kubera niyo muvyeyi wacu dufise narandikiye solidarité pakete aracariyo amezi araciye agira kuri 5 narandikiye ahantu hose ubu hagezaho numva ko mengo nopfuma mba ndikora kutuntu nari nsigaranye murabona iyi nzu niyo nsigaranye bamwe abana nyene mubona cyo nari nafashe n'umugambi n'icyacu ndarambira ati mu basura abantu yigwatiriza tutsuriye bukebuke nitwo kuri kugume mu nzu gutya n'ubundi wicaye aho urindire ko hazoza ingaruka mbi beri ingaruka mbi za bijya bintu munsi hazofatwa ibindi bihimba by'iruhande ndazi ko izo bari ibintu bitameze neza mugabo izina rya Yesu Kristo ndazi yuko Imana irambona yarahigeze impebura yego nyakuwa inyisha bakunu kuri ibintu bimeze uko ndicenga n'umuryango wanje baragerageza kumusengera imisozi turasenga abantu bandi bakansengera bose nta n'umwe atazi kumbwira agasabisho mu ijoro kuri Imana ibahezagire abana bandi barashimiye yego mwakoze ko wa journalist bakunzi ba Namujana TV ngira murumva amahitapi yose yaciyeko ni ibintu bitoroshe byo bagiye baramusaba n'Imana yagiye igaragaza muri umuryango muri urugo ni Imana yerekana abavuka abanyakigogo mufise umutima wo gufasha muri umuvukanye hageze murumva aho yaciye mwabonye akasigaje nimwebwe muryango nimwe dusigaranye kugira tumugwane ko papa Burundi abashika bafise aho bashika tugire cyo dufashije kugira umuvukanye
akingira akize amagara yiwe urabona ko afise urwara rukiri ruto abana bakiri ruto barafise n'ivyo atari bwashikeko yaradufitiye akamaro kanini kandi dufitiye kugira n'abagira cekene mu muryango turabasavye banyentara banyemutumba banyikomine abantu bose bari mu mutima amashirahamwe atandukanye afise icakoze agira icakoze muri make rero ngira murumva ko umuryango wiwe wihanganye kandi uri kurakora ko kugenda murazi abandi bahuye n'ibibazo mu muryango cyane abagore barihebura abana bakihebura bakabona ko atabasigaje none muri ico gihe tubaze umupfasoni wawe wewe wavyakiriye gute mu muryango ubona akazuza kawe uhitamwo wowe uvuga ati jewe sije nobona ibi n'ibi wowe wumva bikubaka gute nakora cyane ko muryango nanje igihe yatangiye kuguma gwara hari muri demire cyane cyane kama kuremba muri demire kuko nkageze ingozi ntagiye kwama gose agiye umusonga akorora cyane ngabo umuntu akaguma asenga araremba gose muri demire kenze gose aguma aja mu bitaro nyuma y'ukwezi asubira kumubwira ngo yinjiye ibitaro nanje bafise abana ari bato sindi buduge nanje nkora mu Cibitoke hanyuma muri 2016 muri février niho yaraduze ageze kuri Gare du Nord agiye asubiye ku kazi amasomene nari navye mwana gira gatatu aca arasubira kuremba aho kuja kuduga ku kazi yaciye aja mu bitaro niho aho yaremvye araremba cane kuko nari mfise umwana muto afise amezi atandatu naririrwayo muri famille agacangira ndamurarana mugabo ntamaniye tanze imisi yose muri iryo joro yuko kaza kuba tuzomigamana nyene bene ko mfakara ku bana batatu n'ukuri hamwe nyene umusenga byose ukabihereza Imana amazeyo ukwezi batinda kumagira ibipimo vyinshi umugera uva nko muzapimya akasubira bukeye ngako mwari n'umuganga nanje nzi byose by'amantuzeye by'ikigangire bimeze nabyo niko abaganga kuko masini yarafise wikeka igituntu mesida ukuntu yari yonze yaheze wabona ko azosine bacinda mushakwe muti igituntu de preve donc kuri nyine barabi cyo boka docteur atinda yarageze kwabuze ati ntege kanyingirana igituntu kimwe cinyegeje aikara ifata aravyibuha mugabo agihejeje umunsi yahejeje iyo miti yaciye gusubira gufata kwa kundi azira icyo umuntu yakoze kubwo umusenga umuntu asenga muragira inkomezi ukizera utima nawe ni wokwiye kuraba ibibereye ati rero muri ico gihe wari ufise umwana wibarutse ikibondo kigira gatatu ashize muri zo ngorane wavyakiriye gute kuvyakira nyene biragoye kwakira nyene umuntu yaguma yihereza Imana aguma asenga kugira Imana nyene birabe ntisi mfakara yego mugamba vyari bigoye nyene ngene abana bakiri bato kuko niyo myaka yose n'ama credit n'iki twese none nyene ko atazonzoshobora byose nabihereje Imana gusohora imbere yuko tubandanya tuyaga ikiyago hari abantu benshi bafise umutima twagira dusabe imbere yuko ijambo abana biwe agira icyo asavye nawe umuryango muri ico musavye abafise umutima w'urukundo barahari mu gihugu bafasha ugira ico wasavye bagire nabo ico bogira bafasha kugira urukore amagara yabo mwakoze nyakubahwa journaliste ukuri icambere imbere yo gusaba uburyo banza gushima ibimaze gukorwa kandi udashimye harya ntiwongerwa hanyuma nukuri je narashimye kubera barankoreye ibintu vyiza cane abantu babagira neza abantu bafise uwo mutima wo gufashanya ko natwe dusange dufasha abandi bahuye n'ibibazo kandi twigeze tudebukirwa n'igihe twari muri ibi ukuri ndasaba by'umwihariko nyakubahwa papa Burundi hari utubaruwa amaze kurungika twinshi narabonetse ibintu byinshi barantelefona bakambwira ati zana ibizani nanabigerageje byose nkizera yuko papa wacu agira anyibuke ngo nibaza yuko ari kubera babizi ko kuba byinshi rwose kandi abitahura arashobora kuba hariyo irya kete ryanje hari yandi makete 3,000 kubera biragoye ushobora gusanga uko agenda aragira ndashaka gushikirwa umunsi umwe je sinigeze rero nta ingufu nagumye nsenga sinigeze ntumwizero kirazira naguma senga agakurikira amasengesho kandi uranga ko umengo meze neza nuko komeze neza ndahima neza bimwe by'umuhiritana byarahetse gumana umwizero kandi icyo nzi cyo tudatse nzokira cyo saba rero musaba
nyakubahwa Kaburindi bishitse ashigikire hanyuma narandikiye amasosiyasiyo menshi ndazi ko babonye amakete yanje bashobora kunyishura muri solidarite y'amakete yashika 6 yego naragenza nditaba ndafise n'amanimero de reference ngaho bambwira ati genda wishuza narishuje kandi iyo ngiye kenshi urugendo ndagira ikibazo ko naragenda nkamanuka murabaza amatike y'ubu yego manutse Bujumbura singe nakoresheje 50 ya déplacement gusa yari muri ville kuri narageze ngenda vuga ndarambiwe mugabo ndavuga nti heza ugaragaye espoir rero cyo nsabye umuntu wese azi ko akabaro wakashitse kuri akarabe hanyuma bafite mu mugongo kubera uko bigenda kose mu nzira zose Imana niyizi iherezo ryanje ubwo murakoze nyakubahwa murakoze cyane kuri ico nibaza yuko ikiringo baguhaye urakirengeje ko iminsi wewe kubwiwawe ukivaya kuja kwifuza ryari kugira nawe cyo fasha abone ko yacerewe canke abone yo kwatwana ubusanzwe narimaze amezi 3 niruka narashitse ibihugu byinshi nararondera nkabandikira urabona ko basaba ibintu by'amananiza biragoye ubu narasabye amashikata hamwe aho 3 ndabona yuko ho bari kwansaba agafatire kare ampe nzeye kare yareje gato rero aho niho ndiko ndagerageza ndabe nko mu ndwiza ndashobora kuronka inshu nziza hanyuma ndabe nikore kuko tumbona nisigarage ndabe kubera sinteza kuguma gutya ko bigenda kose murakoze mupfasone ngira murumva aho tugeze ibikorwa abigejeje mwumva ngene yitanga ari umwe nukuri umuntu atafise umutima ni watwe kumva akakora muravye abana gifise ngene bangana mukaraba hageze mukaraba n'amikoro muraza amikoro y'ubu mukaraba naho ubuzima buri watumenya imiryango y'ubu ngene bwiza ibayeho mu buzima nukuri twagira dusabe dusubire dutakambe umwe wese muri twibafise duke canke twishe agira cyo afashije gukora amagara y'umuvukanyi nawe asubire kwidegembya yumva ko ari mu muryango akomeye yidegeye asubire ku kazi kiwe akore nk'abandi mufasoni turazi yuko abantu benshi nawe baza afise amajambo menshi bavuja mu matwi hirya no hino wewe nawe urazi kuri uguma ufise umutima w'urukundo mu Rwanda kugira gute ubu nta bantu baraza kukubwira amajambo ati gendo ufrene iki nta ntukigeze na kaye n'ubundi arashobora kugenda ntusige ko yego muri ivyo hari abantu bamaze kumva ko barwaye kanseri babona ko mengo biraheze ngira mfakare umushanca wanjagira gende mugabe Imana niyo nkuru Imana kandi niyo izi vyose urushaje twebwe abantu b'abantu tumufundira yego nagurisha atuko turagurisha ahantu nk'umuntu two turagenda ahantu umuntu aca yiyumvi akubwira akiyumvira ati none gashaka kugira uhaheze hose bizogenda bitabanuzo batungisha iki mugabo je muri ivyo vyose nagumanye kwizera nzi ko Imana ari izo bikora sinigeze mpagarika umutima naguma mbona ko aho Imana izo mukiza yego hanyuma kandi n'ukuntu harimo muri abo harimo abandi bafise umutima y'ubuntu baguhanura Imana niyo nkuru yegereze bose Imana bahezagire ku bafise ico badukoreye bose Imana ibogereze nishaho bakunze yego malgré ubukene uri mu Burundi hariho vraiment abagirane bagifise ubuntu yego kandi bashishikare turize ko Yesu azobandanya bakoresha amen turabona rero umwana w'imfura hariya wewe kibondo uvyakira gute mu muryango ushobora kuvuga ati papa aragiye none cyo tubaho gute umwiheburo none uvyakira gute nka wewe nico usaba na wewe usabe kugira natwe tugire turabe ko tworokora amagara y'umuvyeyi ubandanye uri kumwe n'umuvyeyi murakoze cyambere tukijumva nyina kwaye kanseri byaradukoye kwakira ngira je byarangoye cyane gusa ikintu kinyubaka kuba nawe yizeye biratwubaka hari n'igihe yarwaranye na karemba ntabitubwire twamubwira ko ameze neza ngo meze neza ikiruta ibyo nyine gituma twishima nuko nawe abyakira kandi akaba yizeye ziba bitabyazana icyo twosaba ni uko baduterera bakadufasha kandi n'amasengesho
kuba umuntu yari umwanya wiwe n'imitwaro aba afise akitaka avuga reka nsengere famiye kanaka n'ubundi yego ni umwanya uba uheze kuko natwe tuba dufite ibiduhanze byinshi ariko kuba uheba iyo 2 minutes ukavuga ati Mana tabara famiye kanaka uba n'ubuntu kandi turabibashimiye tumeze kudusengera yego murakoze cyane ngira murumva nagira ndabasabe rero ko turi ngaha kuko byose ni Imana ibikora hanyuma tumaze kubona byose ko ari Imana ibikora ni Imana nitanga ubuzima ni nayo iha ubushobozi abantu twagira dusabe duce bugufi dusabe icyo kibondo iyo mfura yiwe n'ukuri adushire mu maboko y'Imana isengesho ryacu tugira dusenga rishike kuri umwe wese kandi kuri umwe wese rigire cyo rimuvugiye dufashe turukora ubuzima bw'umuvukanye ndabibasabye ho muri namwe kandi turabasabye igisabisho mutugire hirya no hino kandi turizigire yuko bigende neza dufukanye ko bishkundira umugwayi akabireke umusabe adusengera ariko umwami kuba tukimubona nubwo n'ubuntu turabigushimira umwami turabiguhimbarisha none mwami twizeye wowe ntahandi duhanze amaso twanga amaso abana b'abantu ariko tutanze amaso wowe naco twashika mwami ijambo ryawe riratubwira ngo tugaguhanze amaso data nk'uko umushumba ahanga amaso shebuja nk'uko inshoreke ihanga amaso nyirabuja none mwami natwe duhanze amaso ijuru nta wundi twizeye ni wowe ni wowe gukoresha abantu bawe mwami none mwami twisabye tubyizeye byose ko bizagenda neza duhanze amaso wowe data urakoze murakoze cyane bakunzi ba Ina Mujani TV ikiganiro cyacu cy'umunsi twurugo twari twagendeye ko twagendeye n'ameza naha kirangiriye nibaza yuko ari aho utaha Imana ibashe kutuzigama ibandanye kumuzigama ibandanye kumugirira neza ibandanye kumuhakurema no kwihangana kandi turizigiye kazokira mu muryango akomeye Imana nibahezagire naho utaha.